je nabo duhura bose nahonge ati bro uronse inzira genda ugumye ngaha anyu uri kuhemukira igihugu uri kurumva cyangwa ari kakora igihugu ahubwo uri gukorera igihugu gute ukorera igihugu ni jewe nge ntari yankaza amahera nkaza kubaka mu gihugu wewe ngo uri gukorera igihugu gute ahubwo uri kuragihemukira ufise ingufu uri umujene ukaguma ngaha anyu ari ukuntu na recordinga ijwi ry'iwanje ni bimwe si vyose kandi ugiye kuri mu rutonde rw'ibiganiro nakoze wo bibona ivyo bintu ngira ndakubwira kuko urazi umubiri w'umuntu hari igihe nyene wumva mengo no munsi mengo nta mudi nta kiro kuravyumva mukangibuka ko hari ahantu handindiriye hanza kwinjiza $1 ku munsi muri Kenya abarundi babayeho gute hakarorero sije gusiyo na recording ijwi yiwanje nzanye na sije ikiganiro kivuga ukuntu abarundi babayeho muri Kenya basi aho nabameje gukora ikiganiro byagenda rero gute AI iciza ikantegurira inkuru yose bagaca AI nyene igaca kimonta urukura vyumva igashira ko nimba ari ifoto igashira ko ari hakenewe kuji video ikashira ko video ijanye n'ivyo nyene nimba ari umurundi iza kwerekana ariko ari ubaka inzu hariya canke ariko twara umuduga canke kwagira iki ikazana nimba ari video igashiramwo igaca igenda ikuploadinga kuri YouTube kandi gakoresha ryajwi ryawe niyo mpamvu nayiha sample yijwi ryanje ibanze yumve uburyo akisa yawe imeze uburyo to yawe iduga nijwi ryanje nka igaca ikubita yonyene ikuploadinga kuri YouTube igaca Jason yashira ko description mu kiganiro yonyene igaca yishiramo description muge gacishiramo description ikiganiro kivuga ibi nijwi ryanje na kavi gashirako gaca uploadinga ikiganiro kigaca gisohoka aho je ndaryamye ivyo bose sinzi ukuntu vyakotswe kubera iki mfise connection none ngaha mu Burundi nk'ivyo bikora gute bro mfise connection nicika urumva nta kiganiro je nigeze nkura mwe mukaza mwumva ati akese respect akese ari iryamiye mfise ibiganiro byinshi bivuze ngo ubu no ushobora gukora content z'icyongereza atacho urabona ibije nawe turiko turayaga yego ndashoboye kubihindura ururimi wowe ukambwira ururimi ubishakamo ijwi ryo rikaguma ari igiwawe iryo wanje rikaguma Situkura nahora rikaguma ari igiwanje mugabo mu rurimi rundi apana ngo ururimi kanaka ururimi rwo ari rwo gose wewe ushaka kwisinzima urashaka kuja kwiga mu mahanga gutembera gukorera cyane kwivuza yene nkurangire ntuzimire cyane guzimbwe tumbera ni Band Travel Agents kuko amatike yabo azimbutse kandi anyaruka kuboneka uramaze kumva bindege yasize canke bakagenda bafite stress aha rero niba gufasha gusa ahubwo barabigukurikiranira maze ukagenda utekaniwe ni Band Travel Agents duhamagare kuri guteranya amajana 257 66 66 23 the best tribe ever ni washika uzombwira Kenya nayo na Tanzania ni nk'Uburundi n'u Rwanda abanyarwanda baba bakeneye kumenya atabarundi no musi bageze abarundi baba bakeneye kumenya atabanyarwanda no musi bageze rero Kenya na Tanzania nuko abatanzania baba bakeneye kumenya ati Kenya igeze he abakenya nabo ati Tanzania igeze he rero byari byoroshe kuba no gukora ikintu muri Kenya ivyo bihugu bibiri kandi birumva ururimi wari kurakoresha mu Giswahili rero byari byoroshe kuba n'abatanzania botangwa kugira gute kunkurikirana je n'ubu hariya ntibazi ko ndi umurundi urayibona ntibazi ko ndi umurundi barakunda kubibazanya cyane ma commentaire ati umuntu kwaje nk'icyaduka kuko bakumva umuntu ukuntu ariko aratanga amakuru umengo amazi imyaka n'imyaka yahora yatanga ariko bakabona umengo n'umuntu mushasha uriko urumva bagace baza kwiretuva benshi sina subscribers banje rero baca bagira subscribe niyo mpamvu ninjije aba subscribers nk'ibihumbi 30 ku munsi rumva par jour ugasanga ninjije nk'ibihumbi 30 bya subscribers ni hamwe na cenda bihagarika barinjira ahubwo ari ikigize kuntangaza wigeze gushaka ko video vraiment ijo genda kurisha po navuze nti na Chris Ndikumana binyirana nabigera ko nubwo akaze video yakwije ibihumbi ijana birenga mu minota 50 na mu minota 50 hagera haronse video nyinshi zakwije views ibihumbi amajana 9 mu masaha nka 18 urumva waza gusanga mu masaha muri 12h video ifise ibihumbi amajana 5 by'ama views bonyene hari abaratangara kuko ivyo ntavyo nabonyene bamenyereye babona tumenyereye ngira kuri ba Diamond byamiziki yawe nabonyene ni gake muri ayo masaha ni gake urumva Diamond uza gusanga video yiwe yanditse umuriyoni ku munsi mugwo umuriyoni ku munsi iba ari nk'umunsi n'amasaha nka 10 nangahe urumva
ntavyo nabonye ni bamenyereye ivyo kandi naho nyene kabara ka video kagufi bari video ngufi nya y'iminota ingaho mbona amafaranga narinzi ibintu narinzi yuko bitabaho aha mu Burundi ndi nkiri ngaha mu Burundi narinzi ko bitabaho hana amafaranga yinjira ku munsi nkavuga ati ni iki nkavuga tore nanje ngira nje muri bamwe bazoza baravuguruza president abarundi niko tumeze turose dufaranga ubona ko abantu bose bengo murangana ariko donc aba youtubeur kenshi na kenshi ngo iyo bikanguye ariko naye ndimo by the way hano bakunda gushika urubuga rwa mbere ba consolidate ni nko kuraba statistique mesha vyaraye bigenze gute muri YouTube studio ico coco wikanguye ukaraba nko mu gatondo resultat waraye ushitseko usanze vyaduze nasanga amafaranga yinjiye par jour views zinjiye par jour kuko naraposting nka video zitatu usanga video zitatu imwe iraye nko kubihumba amajana umunani amajana 9 yindi nko kubihumba amajana 4 yindi amajana 6 donc urashikana nka million 5 par jour par jour narazishikana bien sûr zara narenga sometime ku munsi ngaca nicara nkaraba no dufaranga twinjiye nkavuga ati ngaca ndaba ibirometero biri hagati ya Kenya n'u Burundi Burundi nkaburabira hariya tuba ahantu hari rooftop hejuru kaduga kuri etage kwanza nkaraba kwanza ko mu Burundi no habona urumva nkavuga ati ibi bintu none birabaho bigaca bintera kwibaza bari abantu rero usanga baronka views nyinshi ikindi naco camfasha sinibaza uko iyo nari kuba ninga mu Burundi na revenue naronka amafaranga ninjiza ko nari kwinjiza nubwo nakuronka ziriya views kuko CPM yo muri Tanzania yo muri Kenya zisumba izo ngaha mu Burundi dollar rimwe ryo mu Burundi uraza amafaranga arivunjwa ariko muri Kenya uraza amafaranga arivunjwa dollar rimwe muri Kenya ni nk'amafaranga 100 ni nk'ijana 110 muganga ha mu Burundi urazi ko ugeze mu bihumbi umva rero views igihumbi za harya zarama nkavuga ati wow harakadirimbo duheruka gusohora kitwa African Nation kari kajaye n'ibintu bya Isho Speed baraje baraduha ikiraka baraje baduha ikiraka ibintu nyene nk'ivyo amaturaiza turakora iyo ndirimbo twayikoze wanashima tana gahunda tuyifite ugiye kumviza n'ijya ndirimbo n'ijwi ryanje rifite ukuntu ryahindutse riba giza cyane bakona production yarahindutse urumva iyo ndirimbo yaje kuntangaza ukuntu ariko yinjiza amafaranga bitandukanye na bimwe nari niteze vya hehe byo mu Burundi kuri YouTube urumva nkabona amafaranga ariko arinjira nkavuga ati wow n'umuntu arinza arongo ndirimbo ikubita ibihumbi amajana 8 amajana 9 ndirimbo kuko aje ndirimbo yinjiza kurusha bijya biganiro riga dukora nubwo abari ngufi yinjiza kurusha biriya biganiro kurumva avuga ati yaba ari ndirimbo yaba ari narabonye abantu bariko barasara Alvin Smith yaronse views nyinshi niki je narabitahura impamvu ariko aronka ziriya views abantu benshi ntavyo bataho rabaja ngo na views y'amarobo n'ibikindi bika views y'amarobo naje nabiravye indirimbo yegiranye views y'amarobo araduga mugabo agacitangura kandi kugoroka yacitangura kumanuka babandi nabo ngo ya boostinze Alvin Smith iyo mahera ku boostinga ziriya views ni hafisi bro umve yuko views ibihumbi 40 babi boostinga ku dollar 1000 views ibihumbi 40 urumva babi boostinga ku dollar 1000 none ayo mahera yari gukora he yo ku boostinga ari ama views yose ibihumbi amajana urumva mugaje natahuye kubira kimi ndirimbo yo yagize gute yaduze bon nuko en general nuko bintu je narashimye vraiment kuntu bintu bimeze hariya ego twese umengo ratugumuye tuje aho hantu je nabo duhura bose nahunga ati bro uronse inzira genda ugumye ngaha anyuri kuhemukira igihugu uri kurumva cyangwa kakora igihugu ahubwo uri gukorera igihugu gute ukorera igihugu ni jewe nge ntari yankaza amahera nkaza kubaka mu gihugu wewe umbya ngo uri gukorera igihugu gute ahubwo uri kuragihemukira ufise inguvu uri umujene ukaguma ngaha anya uri gukora iki nawe n'umutipe yari yayidandariza ibitumbura ambwa ati je nyaje kugura budget zibiri mu Burundi maze umwaka umwe niko nakora ngaha uri kura cyumva ico kintu none nk'uwo uvuga ngo ariko ahemukira igihugu ahubwo ariko niwe rero ariko akorera igihugu rega tubitahure abantu nitwome tufata ibintu muri côté positive gusa cyangwa côté negative iri kuyumvira ikintu yumvira côté zose zibiri abantu benshi nasanze babona ibintu ko bitari hari abantu nagenda numva ati kubera ikintu muri kumva mu gihugu mugenda urafise ubwenge wewe ibi bintu president w'u Rwanda yabibonye hakiri kare niwe yatanga gucira inzina abajene biwe ati genda batwara batorotsa
abatwara hanze kumahariya ivyo benshi barabizi yarabaciriye inzira kabisa baragenda benshi kandi nibo bariko bagaruka guteza imbere u Rwanda no munsi. Sasa nk'ubu mu Burundi maze kubona ko mengo abantu birabagora kwakira ikintu gishasha. Nk'ubu uri kuravuga ko winjiza ivyo faranga abantu bashaka kwibaza ati umuntu aratubesha ashobora kuba ari bya bintu bitanga Freemason Illuminati kwa amafaranga buri amafaranga yo kumbuga ntibayahisha. Hari umuntu nigeze kurungikira screenshot acambwira ati ngo haragize amakosa hariho application kuri muri Google winjiyemwo barakwereka amafaranga umuntu yinjiza kuri YouTube nivyo sivyo nivyo cyane uri kuravyo none je no yanyegeza gute kandi hariho deja application ushoboye kujamwo bakakwereka nubwo bakwereka estimation mugabo barabikwereka bakakwereka amafaranga ninjije uno munsi ayo ninjije mu ndwi aho ninjije ku kwezi none je no bihisha kubera rero ivyo si n'ibintu nico kizacereka ko abarundi bacu tukiri nyuma kuko ivyo si n'ibintu umuntu abivuze n'ibintu cugenda ukaraba ukirabira wenyine ugasuzuma ati umuntu bimeze gute. Okay. Jena kubeshe jena arashobora kuvyuka ku munsi umwe ugasanga yanditse $700. $700 yinjiye umunsi umwe. Ku munsi umwe cwarurare rya misi yose nabikoze. $700, 500, 600, 400. Hinjiye turasa nacishira amaboko. Ibi nibiki biri kubiramba koko ndiko ndahoma. Abantu ntituzi gushima ngani yinjiye $200 30 ku munsi. Ariko buhageze aho ninjiye turasa $100 ca ntangura kuri ati ngo mana yanje ngibi byakorose. Ariko koko yandoto wari ufise yuko uzoja muri cagi ho utanatubwiye. Reka vyaciye biva. Aravuga ati nina kigenda ngo nzogera ngiye gutembera. Sasa ku kintu kijanye na AI intelligence artificielle ni kintu no munsi kumuga ugumubona abantu bagisobanukiwe bagisigura mugabo abarundi twe turacuma ko ChatGPT niyo bagiye kuyikoresha basanga ko bibaza kana ko burofa utuntu turaho nyine dusanzwe mu bijanye no kubaka ama content AI igezweho mugabo ubumenye abantu ntibabufise we nabonye ugize ku rugero ruteye ubwoba kana gutera inkuru kina abantu benshi batamenye bijye biganiro byanje bumwe nakora ari ukuntu na recordinga ijwi ry'iwanje ni bimwe si vyose kandi ugiye kuri mu rutonde rw'ibiganiro nakoze wo bibona ivyo bintu ngira ndakubwira ari ukuntu na recording ijwi ry'iwanje uko nk'umwanya muke canke numva ubunebwe uko avyumva kuko urazi umubiri w'umuntu hari genyene wumva mengo no munsi mengo nta mudi nta kiro kuravyumva mukangiruka ko hari ahantu handindiri hanza kwinjiza $1 ku munsi nacafata ijwi ry'iwanje mba na recordinze nubwo na recordinga gusa avuze nka jambo abana urumva abana gusa ako kajambo konyene acafata nkagashira ahantu ako kacwe kavuga gusa abana nkagashira ahantu nkaca nzana subject sije y'ikiganiro shaka urumva hakaroro ati muri Kenya abarundi babayeho gute hakarorero sije gusiyo na recording ijwi giwanje nzanye na sije ikiganiro kivuga ukuntu abarundi babayeho muri Kenya basi aho nabameje gukora ikiganiro byagenda rero gute AI iciza ikantegurira inkuru yose ikarondera abarundi kababaza arabibaza ibibazo ikanzanira amajwi bro sinzi yo yakura ikanzanira amajwi nk'ikiganiro n'uburundi ko naguha gusa suko nabikoze ko je nta majwi y'abantu ufa kumva mu biganiro by'iwanje urumva mugabo baca bantegurira ikiganiro cyose bagaca AI nyene igaca kimonta ukura vyumva igashira ko nimba ari ifoto igashira ko arahakenewe kuji video ikashira ko video ijanye n'ivyo nyene nimba ari umurundi izakwerekana ariko ari ubaka inzu hariya canke ariko twara umuduga cyane kwagira iki ikazana nimba ari video igashiramwo igaca igenda ikuploadinga kuri YouTube kandi gakoresha ryajwi ryawe niyo mpamvu nayiha sample yijwi ryanje ibanze yumve uburyo akisa yawe imeze uburyo to yawe iduga nijwi ryanje igaca ikubita yonyine ikuploadinga kuri YouTube igaca Jason yashira ko description mu kiganiro yonyine igaca yishiramo description rero hari ibintu abantu batazi hari ama hashtag ndabivuga bimwe nk'abasokre kugira ngo n'abantu badukurikirana bagiri ivyigwa bakwe muri kiganiro ugasanga hariho ama hashtag AI cishiramo niyibesha yo irazi ivyo ikeneye kugira igacishiramo ama hashtag aza gutuma kiriya kiganiro kigira gute kiduga kiro nka viral nini ziga hashtag abantu benshi ntavyo bazi hari ama kama ni VYP ibintu nk'ivyo ari utujambo nyene yonyene yiyandikira mu hashtag dutandukanye n'ivyo bintu navuze
muge gacishiramo description ikiganiro kivuga ibi nijwi ryanje nakavi gashirako gacha uploading ikiganiro kigaca gisohoka aho je ndaryamye ivyo byose sinzi ukuntu vyakotswe kubera iki mfise connection none ngaha mu Burundi nk'ivyo bikora gute bro mfise connection icika urumva nta kiganiro je nigeze nkura mwe mukaza mwumva ati akese respect akese ari ryamiye akese ari ryamiye umwumvise ngaho si si akese urumva isi yageze abantu mwabona bari ko barakomanta je ngize nk'ibintu vyama AI amafoto nkavuga ati yo mumenya yuko mu myaka iri imbere uzo batazi adafise notion mu vya AI ntakaza azoba afise nivyo vyiza batama bacu babona haza Facebook haza WhatsApp haza YouTube haza Twitter ngo bakidumu ngo YouTube nakabati ko kubikamwe indirimbo uno munsi ni magazi kudanaza info uno munsi ari hehe nawe ababitse mwizo ndirimbo zabo nk'akabati ntibari kubagira mu miduga ikomakomeye kandi batangwa muziki inyuma yiwe ntibafise ubuzima burenze kandi batangwa muziki inyuma yiwe ntibari mu nzu zo gupanga ba mu nzu zabo kandi amashato bro inzu nziza kubera uno mwanya batera ko barakebuka bige kumenya AI si bijya bi application abantu bakoresha mu ifoto mu telefone ubone ngo je nikoreye agafoto kiwanje je ijya foto manayirihiye kugira ijya foto ya AI ndayikore ndariha kuko AI ya vrai urayirihira mugabo we warutereshaje agafoto aka application mu telefone donc ivyo agira kubusa kubuntu ace yihindura impuzu ace yishira ahantu kanaka nkabijya twakora mu Adobe Premiere Adobe Photoshop kera aca ngo nanje naje gukoresha AI icara wige rundira ma recherche menya yuko akazi yo kariko karaje ubu ni AI nizo duha akazi already ubu unye vyaratanguye bro ingwano kwisi ubu bihugu biteye imbere bakoresha AI tubona teye ibombe ngomba ize kugwa mu kiyaga Tanganyika hana ku birometero kanaka uvuye aho isi tangurira ibombe go hajyanye ibombe ati kuri kiri indege iri mu kirere apana ngo yaswasingura giye wabone ibombe iswatu kunyi gacigaruka kandi kwavuga ati none ni bishetani kuri dukurikira ni bishetani bibintu urumva ni iki ivyo byose nayo ma AI gusa mu bazungu byatanguye kera kuravyumva ko tuko tubizamwe ubunye mu bazungu byatanguye kera ubu bo bari mu yindi level y'ibindi bintu abo kandi burya hariho nabagira ama channels ama chaîne ya YouTube ugasanga n'abantu bari kashe ntabuzi ubwo ibintu bakora birateye ubwoba birazwi abo bariho je ni benshi namambo nahari ya muri Kenya ntuzona mumenya ntaki nta numwanya bifitiye YouTube yiwe uzo kugusa ibintu vya AI yonyene nizi gakora ibiganiro igatera inkuru abantu byose kinjiza amafaranga nakazi kiwe kamaboko yamakoresha yamagakora atigera siba ku kazi kandi ibiganiro biguma bija ko buri mwanya kuri YouTube ne bari ibiganiro ne bari amadesane ne bari ma video vyama bijako bo ari mu YouTube ngaha ntavuye ngaha kuri micro nashoye kumenya hunga yari ngaha nyine Burundi ubwo nabaherutse kuyimuka kandi hejuru y'ikibazo ca connection internet tuzohera ariko ivyo we system yabikoramo yinjiza ibihumbi 10 vy'idolari ku kwezi ari ngaha nyine Burundi ahamwijabe en fait abantu weri yarafashe urupangu gose agira aga studio indani mu nzu yiwe nta n'umukozi yari afise aritekera agacaja gukora aje gukora akasohokana ikiduga ciza ca filme abantu babanye nashoye kubaza bakubwira ngo ugiye ngo n'umushetaniste mu Freemason kuko ntibabona ico akora ubwo bw'abantu isi y'ubu singo mburinde kuja kuri teme je urabona madame wanje kera yarigeze kubadandaza impunzu urumva kama umva misi yose ambuza amahoro ati twugurure tuje gukota inzu dupange tugurure urumva ibe shop nyene abantu baze baraza kugira gute kugura impunzu nkamuraba nkavuga ati izo ni zamaza kale ivyo unye vyarataye igihe urumva ubu unye iduka yawe ja kuri TikTok urabe ko atabakliya uronka mugabo kuntahura biri kure urumva ndi imbere ntavyabona mu kibano je ndi imbere y'igi uriko urumva wewe no musi nimba uri mu nimba wewe no musi uri muri 2026 menya ko je nibereye muri 2028 ivyo niko nakora no musi abenshi ngaha bazoza kubimenya muri 2028 ati rega twarasitswe
ngo bana akababikora uku mu Bwongereza babikora uku kume hari umuntu yigeze kuba bikubwira kera naje namaze guhura n'abantu nk'abo by the way akambwira ikintu nkabigipinga ariko kaje witahura mu nyuma nkaza kubitahura mu nyuma nkavuga tujya umuntu yari ari imbere y'igihe ciwanje je akabona tubikora urukurumba akaronka abakiriya muga akabikora ku bwa force yiwanje dukora uku urumva akaronka abakiriya kandi impuzu zigasohoka kurusha abagenzi biwe bafise ahantu bapanze amato bagize amashupa ahubwo agasigara agenda gutora impuzu wabo zamuheranye ariko toujours kaya kantu kamuguma mu mutwe ko kugurura gusa ikibanza uravyumva ivyo bintu ariko twe nk'ubu ngaha kubijanye na nizo AI abantu donc bishize mu mutwe ko ari ibintu bakoresha ku buntu mugabo nimba byinjiza amafaranga nyiranga amafaranga hamagara yandi nimba nshaka kuja kudandaza ntwara umutahe wewe aho waja i Nairobi urafise imitahe gushika wiyestara gucyonye oya mfise umugenzi yanyakiriye iciza nuko wewe aranze kuva kera yabaye umuntu antahura ijambo rya mbere namubwiye ati bro jewe aho ndi ku bantu banzi je ndi faranga umvise amafaranga ni jewe ukuvuga jewe untunze bimenya yuko utunze amafaranga icyo cyonyine uravyumva jewe untunzi wawe nkaronka buri kintu menya ko utunze iki amafaranga unawe nyene yakora muri zo domaine nyene afise ibintu akora hariya gusa arakunda ibintu by'umuziki bana me rero asanzwe wanzi nta biharuro byinshi yabishizemwo naki caravuga ati ngo ndyamitanyagira ndahashitse rero napoesha umwanya muto maze kwapoesha aramubwira ati kora ibi zana amafaranga dukora ibi YouTube yiwe yabaye monetize yaramaze imyaka 8 yirukanga atarakwizana aba subscribers 1000 bro mundu izi ntangwe kuri kwera ko yarageze kuba subscribers 10,000 kurumva wenyine akavuga ati impossible indirimbo ifite views 500 kuri YouTube yi mu kwezi kumwe uriko uravyumva amafaranga atangura kwinjira kuri YouTube yo nawe nakubwiye yuko je ahantu ndi ni faranga ribagiri ryicariye ngaho twirengagize bijya vy'ibiganiro vyose ko vyurumva vyinjiza amafaranga menshi urumva tugiye ku ma platform ama tune ajya ma boom player ama Spotify nawe nyine n'amafaranga kumayinjira twinjiza paju umunsi ku munsi ariko kandi nkamwinjira no mu yindi vyumviro no mubuza bari ko arakora ambwe ati nibi tutarabugenze kuno urukuro ndagaca tahura ati yaratahuye kabisa kije kintu namubwiye ko yarabonye ko arico ahantu je ndicaye ni faranga riba giyicariye nga mfe kuronka gusa ibintu shaka basi rero byaranyoroheye ama video je nakora n'ama AI nakoresha twarariha tweza tukakora video igasohoka iza mbere zarangoye kubera ko nariko ndavyiga ivyo gukora ama video ariko je hari kiganiro nakoze kiza mu gishinwa mu Congereza mu Carabu ndafise ibiganiro byinshi bivuze ngo ubu no shobora gukora content z'icyongereza atacho urabona ibije nawe turiko turayaga yego ndashoboye kubihindura ururimi wowe ukambwira ururimi ubishakamo ijwi ryo rikaguma ari giwawe iryo wanje rikaguma sitwukura nahora rikaguma ari giwanje mugabo mu rurimi rundi apana ngo ururimi kanaka ururimi rwo ari rwose wowe ushaka kwisinzima nk'ubu nkakana dufatwe sanga nk'ubu ikigana tugikoze mu gishinwa ariko twakikoze mu kirundi ibi mvuze ati kwisi nzima ari mu Giswahili bikaza ati dunia nzima urukuru niminwa lip sync igahinduka pronounce ukabona ko biriko biragira pronounce nyene bikije Giswahili sinzi ko kura ntahura ndavyumva ivyo je nashiye kubigira ivyo rero vyari bigeze navyize kubera ko nabonye abantu benshi bari bariko barasaratingo kubera ko utayikora bigana mu kirundi rero navuga ati ha ushobora gukora ikiganiro umuntu acumve mu rurimi ashaka bivaye n'igihugu arimo cyane vyiga ndabiheza vyose nakoresha dufaranga nyene tutari duke mugabo naravyize ndabimenya vyose cyane nakora ibiganiro ndabona biraje canza gusanga hariho ama option amwe YouTube itaranyemerera ku rubuga rw'iwanje ko ruracari ruto cyamvuga ati okay ntaco skizima namaze kubona system ugiye nka Mr Beast ugiye mu YouTube wa mbere kwisi nzima ibiganiro vyo biba biri mu ndimi zose pe ndamaze kubibona ushaka kuravyumviza mu gihindi mu Giswahili mu Kirundi n'ikinyarwanda nivyo bitarimo oya izo n'indimi ntonto uravyumviriza mu ndimi mu rurimi wo shaka nivyo reje nize
ndahegeza kuvyiga maze guheza kuvyiga hageze ko rero ntangura ku uploadinga ikiganiro kimwe kize mu ndimi nyinshi wowe turagusura ururimi nka kujya uri kuraba filme kuri televiziyo uhindura ururimi niko navyo nyine bimeze ariko rero cansanga YouTube channel yiwanje iracari down bisaba yuko ndayikorera ko ikure nabonye hari mu YouTuber mu Kenya bita Marwa sinzi kumuzi wewe en fait n'umunyamafaranga ku buryo ushobora kumva nk'akarango yaguze nk'ikimodoka ca 30 million shillings z'amakenya ni amafaranga menshi cyane n'amafaranga menshi boko niyo ukibonye fois passé aho nari i Nairobi nakibonye kinshi ruhande ndabona mana yanje we uyu no mu YouTuber ukumva ngo yatumye ko nk'iziya farasi ziya ndogoba nko muri South Africa imweguze nk'ibihumbi 5 vy'idolari ntaco bimutwaye kandi aradizide dubana ko ntuze je nahuye no mu TikTok mu TikTok muri Kenya afise umudugu hindura amabara bivanye naho uri Cyabi ndutwara ngo mu yenzi ngugiye guhinduza ibara yo yishitse hariko haka matara ya black umutagi gumari ryabara nyene ishitse irasho gushika ahantu hariko akitaragera imbere inyuma hari rya black umudugu usanga imbere wera inyuma hasa n'ubururu kirageze guba mamiya to ni mu TikTok kandi sinzi kurabibona umengo bari creative cyane bari creative mugaso ko baturusha ubwenge suko baturusha gushaka gukora ahubwo baturusha bavukiye he Chage nari ndiyo nari nakubwiye ko ndiyo nubwo tutabonanye hari agakobwa kafashe igiti 72 heures 3 jours n'umugwiza atunga muri Kenya ujya n'umugwiza atunga muri Kenya yafashe igiti yaragiye arahobera igiti abantu benshi ntibatahuye bijya bintu byari ivyo hari ababibona bakabona ati ngubu n'ubugugu ntibije bije kugira ngaho iwacu bo kumara hanige buva uri kuhamagara imizimu Wotubona ba police biwacu azana inkoni uri kuvugura abantu we habe vayo kumanza kwanza kwiga kiriya kintu ariko arakora ujya muntu n'igiki bijya bisigura ati dukingire ibidukikije abantu benshi ntavyo nk'abarundi bunda bizi ntavyo bigeze bamenya kuba yaragiyaga akayambira kijya giti amasaha ajya yose ujya mwanya wose yakimaze ko uraharugwa yemeye ni nkaho yihebeye iki ahubwo no gupfa yari gupfa bace bamutwara kwa muganga nubizi uhagaze ahantu turaje uhagaze aho utarabunja ngo uje kunywa amazi uje kandi uhagaze nta kwicara aho iwacu twame twemera ko hari ibintu byinshi dukeneye gukosora hari ibintu byinshi dukeneye gukosora urukuru yanye yaragera abonana na president uje buntu mugiza atungajya muri Kenya Shimono avuze ujya mu umwoti je nifuza ko bategwa ibiti aho nyaba baca basohora ama miliyaridi n'ama miliyaridi ego niyo projet nubu ntituzi vyarimwo kuko bijya n'ivya bindi bakubwira ati abantu mu bihugu biteye imbere umuntu ashaka kukwicarira ukunya karaba mu bintu byose agaca avuga ati jewe ngira nitaze nkuri kintu gusa kimwe ice gitera kima ubuzima mugabo kirenze cy'abandi bakoze nk'ujya usanga ari we bace baha ico gikorwa nubundi nibo bagiye nibo bace bagiye yego none wumva none aho ni yahejeje aho ni yahejeje vre mu buzima sasa twabarundi ucumengo turi ndorerezi z'abatera imbere turi ndore ahubwo ni ndorerezi ntitunabatahura ahubwo nivyo bakora nta nivyo tunatahura tuba tubona umengo bataye ubwenge nivyo namamvuga mu bindi bintu twe bitwica ngaha mu Burundi kijye kintu ngo imico nakaranga bijya bintu biratwica bro bijya bintu biratwica ne tubirengeko tugiri none gashahu wozo kwa mu muco nakaranga byo muri 1960 turi muri 2026 byo nibiki ahubwo jewe kweri nivyakunda bazi bampa ikibanza je inyigisho zimwe ndazigisha 2026 gutogira muri mu mico nakaranga wo muri wisa uri muri 2026 ivyo sivyo ivyo Traore niwe yigeze kuvuga ati ivyo n'ibintu abazungu bazanye kugira ngo badusamaze akakuzanira utuntu two kugumutamba utamba amayaya we hariye anye ariko aremvanta ibintu bikomakome ruko avyumva we bibereye mu muco nakaranga we bibereye mu mico nakaranga naho niwe ko birukana technology abandi ariko birukana we gaza nta mico nakaranga nabo bafise ariko baramenya yuko imico nakaranga ya 2025 so ya 2026 nimba itinjiza amafaranga tubigumamo kubera iki uri kurumva imico nakaranga byo muri 2000 siyo mico nakaranga 2026